Eka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, ku mugabane w'abanyaburaya, bari irya nino ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Afurika, muri South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko, mu Rwanda, mu burengero, muri Congo no mu buseruko, muri Tanzania, mwe mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ni amakuru ariko yibanda ku mutekano. Reka tutangurire iyi nkuru yacu nyine ku mutekano w'igihugu, aho abantu 30 bagandaguwe muri uku kwezi kwa gatanu guheze. Abantu 6 baragandaguwe kuva muri iyi ndwi yo kuwa 27 gushika muri iyi ndwi ya kwigenekerezo rya 2 ruheshi ngaha mu gihugu cacu Burundi. Abo bantu 6 bamwe bakaba bariciwe mu ntara zitandukanye, intara ya Makamba, intara ya Ruyigi na Kirundo. Abo bantu 6 bamwe bakaba barakubaguwe, baciye bakubagurwa nyine bifatiye ku gitsina, inyuma yabo ho baza no kubica. Muri rusangi abantu 33 barapfuye mu kwezi kwaheze kwa gatanu. Abo bantu bagiye bicirwa mu ntara zigiye zitandukanye, intara cane intara ya Bujumbura, Mwaro, Ruyigi, Kirundo, Ngozi, Makamba n'ahandi hose. Bamwe barishwe batemagujwe imipanga, abashika kuri 11 batemagujwe imipanga, abandi 4 bishwe barashwe bamwe bishwe n'igipolisi, abandi ntibaramenyekana ico bacarabahitanye, abandi kandi hari abatewe gerenade baca bapfa. Twababwiye kandi ko hari n'abakubaguwe inyuma bagaca babica, abigeme bakubaguwe bashika kuri 2 bagahava banabagandagura. Muri abo bantu 33 bose baciye bicwa, hapfuyemwo abakenyezi 4 bose barishwe. Ivyo rero bikaba bivugwa ko agateka kazina muntu kasubiye kuba ndanse. Basaba ko umutekano w'abanyagihugu ugomba gukingirwa kugira ngo babandanye bakora utwabo n'ivyabo batekanye. Ni mu gihe rero kandi reka tuyakomereze ku nkuru, turi muri iyi nkuru y'umutekano mbere kandi n'inkuru z'akababaro. Ari umupolisi azwi ku izina rya Bizimana mu ntara ya Makamba, komine Nyanzarake, yarashe umunyagihugu ku mutumba Mukubano, aho hahora habera isoko, ivyo bita kudukura. Ku munsi wa 2 abapolisi ngo bama bibonekeza ku bituro vy'abamotari bunguruza abantu hafi ngaho ku Mukubano kuri iyo soko. Umupolisi rero azwi ku izina rya Bizimana hari kuri uyu wa 2 aho yasimbiye kw'imoto aca anigana na nyeneyo, ariko nyeneyo abonye ko umupolisi amusumbije imbaraga aca imoto arayita arirukanka. Mu kwirukanka rero uyu mupolisi yaciye amukurikiza amasase. Ayo masase yaragiye afata umunyagihugu azwi ku izina rya Jean Bosco. Uyu
Jean Bosco Dukundane uyu yaciye afatwa n'ayo masase umutima mu gihe agisambagurika abenegihugu baragerageje kuja kumutabariza no kumunyarukana kwa muganga ariko bataragira aho bamushikana yaciye acikana. Ubwo agiheza gucikana abanyagihugu baragerageje kwigwanira n'abo bapolisi ariko abapolisi babandanya barasa hejuru baca nabo basimbira kuri nyamoto bazisimbira ko barirukanka zita zibajana zibasubiza mu kirindiro cabo. Uyu makuru dufise nuko uyo mupolisi Bizimana yaciye agandagura uyu Dukundane Jean Bosco ngo yoba ari mu minwe y'inyabiramabi akaba apfunze. Bene umuntu ku munsi wa gatatu ejo hahetse bazindukiye kugarariza kuri sitasiyo y'igipolisi basaba ko bobereka uwabagandaguriye umuntu. Cabikora igipolisi caraciye giturisha abo banyagihugu kibasaba ko baja gushingura uwabo ko bagikora amatohoza kugira ngo hamenyekane ukungene uyu Bizimana yoba yarihaye inkumbi. Tuvuye kuri iyo nkuru ivugwa mu mutekano reka tunyarukirire mu gisata c'ubutunzi. Mu gisata c'ubutunzi kirimwo uburimyi n'ubworozi aho rero umushikiranganji wa mbere Gervasi Ndirakobuca batazira ndakugarika yagendeye intara ya Ngozi aho yagiranye inama n'abarimyi n'abatwara igisata c'uburimyi ngaho muri iyo ntara ya Ngozi aho rero muri iryo sekeza rigira kabiri ryo kugura intete z'ibigori yasavye abajejwe kugura izo ntete z'ibigori cane cane abatwara ikigega Anagesa ko bagomba kugura umwimbu w'abenegihugu wose atanumwe usesekara atanumwe kandi usigaye. Aho rero abarimyi bavuga ko bajyana ibigori vyabo cane cane intete ku kigega Anagesa ariko ntibace babariha amahera yabo ngo bayatahane. Uyu mushikiranganji Gervasi Ndirakobuca batazira ndakugarika akaba rero yagabishije abategetsi abatwara iryo shirahamwe Anagesa n'abatwara igisata c'uburimyi ngaho muri iyo ntara ya Ngozi batuma ibintu bitagenda neza ko bagomba kuhagabira ko nibadatunganya imigendekere myiza yo kugura izo ntete z'ibigori z'abarimyi ngaho muri iyo ntara ya Ngozi bazohava bahura n'ingorane. Ivyo nivyo umushikiranganji wa mbere Gervasi Ndirakobuca batazira ndakugarika yaciye ashikiriza wenyene ubwo yari atanguje iryo sekeza rigira kabiri kugira ngo bagure izo ntete z'ibigori. Ni mu gihe abenegihugu ijya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi bama bariko barataka bavuga ko umwimbu wabo w'ibigori uriko urahononekarira ko ikigega canke shirahamwe Anagesa ritariko riragura umwimbu wabo banyagihugu, umwimbu w'abarimyi uriko urahononekara ijya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umushikiranganji wa mbere rero akaba agabisha abo bose bariko bavyifatamwo nabi, bariko barigenza nabi mu kugura izo ntete z'ibigori. Anaboneraho no kubwira abatwara ikigega Anagesa ijya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi ko bagomba gutunganiriza abenegihugu atakindi kirinze gusabwa. Ivyo nivyo ndakugarika yatangaje ubwo yari ngaho mu ntara ya Ngozi, ni mu buraruko bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ubwo ngo n'abandi batwara Anagesa mu ntara zitandukanye nabo bumvire ko ubwo butumwa ndakugarika yahaye abatwara ico kigega.
worungika iciyumviro cawe ngaho munsi y'iyi nkuru handitse commentaire ugaca ujyako ukafyonda ukandikako iciyumviro cawe hama ugaca ukiturungikira. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa.